Ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya ikirere yo kuri wa kabiri Igenekerezo rya kabiri Nyakanga 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko azokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazoye mu ntara ya Gitega mu gice ca Gitega no mu ntara ya Butanyerera mu gice ca Kayanza aho ibipimo bize ku dogere Celsius 13. Ku buhinga mwatekanya ko naho nyene hazokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokwibonekeza mu ntara ya Bujumbura mu gice kimwe ca Cibitoke aho bize ku dogere Celsius 32. Ejo mu gitondo atekanya ko izuba rizoseruka isa 12 zirenga umunota umwe irenge saa 12 zirenga iminota 4 zo kumugoroba. Akaba ingagaruke makuru atekanya ikirere kuri wa kabiri mwateguwe n'ikigo Ijebu yari Fionato y'inka yabashikirije na utaha.